Mu Burundi haramaze imisi havugwa impinduka zigiye zitandukanye haba mu gipolisi ndetse no mu bundi burongozi bugiye butandukanye. Benshi baravuga yuko ingoma zikomeje kugenda zirahindura imirishyo ngaha mu Burundi, cyane cyane mu nzego z'umutekano n'izindi nzego nkuru z'igihugu. Hari bamwe bakomeza kugenda bibaza impamvu abarimo nka General Prime Niyongabo batajya barabogozwa canke by'umwariko ngo bakugwe mu babanga barongoye. General Prime Niyongabo arasanzwe by'umwariko ari general cyangwa se ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi, ndetse kugeza ubu ngubu by'umwariko arafise ijambo rikomakomeye cyane ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hari bamwe bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko yagiye aragambanirwa canke akagenda aragerageza by'umwariko kuba iyo kugwa mu mabanga agiye atandukanye y'igihugu cacu ciza c'u Burundi, cyane cyane mu burongozi bw'igisoda, ariko gushika none by'umwariko bikaba byarananiranye. Benshi bemeza neza yuko uyu General Prime Niyongabo by'umwariko yabagiye arasabirwa kenshi yuko yokugwa kuri uno mwanya, ariko Everest Ndayishimiye akaza kugenda aragaragaza neza yuko hopfa byinshi, cyane cyane mu gihe himirijwe amatora muri kino gihugu cyacu kiza cy'u Burundi, nkuko amakuru yama aradushikira cyange byama biragaragara. Uyu nguyu yaragiye aravugwa mu mabi menshi cyane ajya atandukanye, ariko bivugwa yuko iyo hagiye gukogwa operation canga ikindi gikogwa gishobora kuba cyotuma aca by'umwariko by'umwariko arakugwa muri no mwanya, cyangwa se aca by'umwariko arahigikwa, bica birahagarara bigasanga by'umwariko yaratangatanze impande zose. Uyu nguyu numwe mu bagwiza tunga benshi cyane bagiye batandukanye mu Burundi, numwe bafise ijambo rikomakomeye cyane. Bivuga yuko General Prime Niyongabo yaba afise abandi ba generali bakomakomeye cyane baca baramucungira umutekano, kandi biravuga yuko by'umwariko ahatuye ndetse n'ahakorera hose abari umutekano ukomakomeye cyane. Benshi baravugwa by'umwariko mu kuba hari abaca baramusimbura, ariko General Major Everest Ndayishimiye akavuga ko by'umwariko atiteguye kuba yomukura muri aya mabanga. Ni mu gihe by'umwariko mu minsi mike iheze hamaze imisi ariko haravugwa by'umwariko icyo twakwita nk'impinduka canga se by'umwariko uburyo bugiye butandukanye bwagiye buribonekeza mu bikorwa bya misi yose bigendanye by'umwariko nuko ingoma zagiye zirahindura imirishyo by'umwariko, nkuko bikomeza kugenda bigaragara cyange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi kandi bikomeje kugenda bivugwa ko hagiye harategurwa gahunda zo guba by'umwariko General Prime Niyongabo yakugwa kuri uyu mwanya wo kuba by'umwariko umusirikare akomakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe by'umwariko hakomeje kugenda hagaragara by'umwariko bamwe mu bakomeza kugenda baragaragara mu mpinduka zigiye zitandukanye. Kugeza ubu ngubu by'umwariko abantu benshi bari bamaze imisi baribaza ati ni icayi nyamukuru cyatumye General Major Budomo Frederic abogozwa mu mabanga, mbega hoba hagiye by'umwariko kuba impinduka mu bibazo byugarije igipolisi uno munsi. Ibibazo byigarije igipolisi cy'u Burundi by'umwariko birasa nibyibonekeza neza mu bimaze imisi biribonekeza cyane cyane mu bihe bigiye bitandukanye, cyane cyane mu gisoda cy'u Burundi. Igisoda cy'u Burundi cyaragiye by'umwariko kiratungwa gatoki kuba by'umwariko kidagira uruhara rukomakomeye cyane mu kugarukana amahoro, mu gucunga umutekano w'abanyagihugu, ndetse bivuga ko ari kimwe mu bisoda biciriritse ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Bivuga ko kandi hari amahera menshi cyane badaca barahabwa, ariko gushika none by'umwariko bikaba bishinzwa byose bishyirwa kuri uyu mugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi nyine General Prime Niyongabo, ariko agata akaba aca atari adakogwa ko nkuko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu amakuru yama aradusumira cyange akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko by'umwariko uyu ngo yamaze kuba yokunga ubumwe na General Neva, ndetse bigoranye kuba yokugwa muri aya mabanga, ariko kandi bikaba bivuga ko kandi bishobora kuba byohindura ibintu mu gihe mu Burundi himirije amatora. Turabigiye ko mu buryo burambuye mu makuru y'ibanga akomeje kugenda arashyirwa habona, mu gihe mu bigendanye n'igipolisi ho akomeje kugenda haravugwa impinduka zikomakomeye cyane. Turagaruka by'umwariko kwijambo rya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kumvikana arashimira ku buryo bukomakomeye cyane abasoda biganjemo abo muri Kongo ndetse n'abaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye n'abazarendo bagira uruhare mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano, ndetse akaba yongeye kumvikana avuga yuko ingwano canga se intambara
ariyo yonyene icyo gisubizo gihari gishobora kuzogeza ku mahoro arambye Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nkuko byama biragaragara, ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu Rwanda, mu bihugu by'abanyene nk'u Rwanda, ndetse abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, turabahaye ikaze, turabahaye mwiriwe mwese. Turabahaye ikaze kandi by'umwihariko abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye imbere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ndetse no mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. Turabahaye ikaze kandi by'umwihariko abatwumviriza niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri ino mbonesha kuri ya channel ya Burundi News TV, byonda kanditse sabone kugira ngo bane natwe 5 usonde kara akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ikaze, ibiganiro byacu tubitangurire ngaha mu Burundi. Nimba hari CNDD-FDD atari gupfa kubogozwa ni General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi, mu nyuma yuko abandi bategetsi bagiye batandukanye bakomeje kugenda barakugwa mu mabanga cane cane mu mpera z'umwaka, no mu gihe akomeza kugenda haragaragara ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse bivuga ko General Major Evariste Ndayishimiye ariko arahindura inzego nkuru z'igihugu mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yo kwitegurira neza amatora atekanye ndetse ameze neza. Benshi bavuga yuko by'umwihariko ari gukora izimpinduka kugira ngo yizera umutekano wiwe ndetse n'umutekano uzagaragare mu bikorwa by'amatora yimirijwe ngaha mu Burundi. Ariko kandi ku rundi ruhande cange ku yindi ngingo bakaba bagaragaza neza yuko uyu General Prime Niyongabo abonwa neza nk'ufise cange nk'inkingi ya mwamba mu bikorwa bigiye bitandukanye byimirijwe amatora. Nkuko rero amasoko yacu ayamara bivuga mu gisirikare c'u Burundi, by'umwihariko inama ziramaze imisi ziba by'umwihariko n'ingene Prime Niyongabo yobogozwa, ariko kandi ngo bagasanga yaramaze kuzibira impande zose. Bamwe rero mwiperereza ry'u Burundi baraherutse gushikira Evariste Ndayishimiye bamumenyesha ko gukura General Prime Niyongabo yoba yarabibangiriye, kuko rero ngo hokononekara byinshi mu gihugu narijya by'umwihariko twimirije amatora yimirijwe mu mwaka uza 2025 akazoshika 2027 nkuko amakuru yamara dushikira. General Prime Niyongabo by'umwihariko ntuzopfa kumubona aho ariho hose, aracunzwe bikwiye, arafise aba generali benshi cyane bamushigikiye, ntuzopfa kumva ijambo ryiwe, by'umwihariko n'umuntu akaze ariko kandi yihoreye. Hari abibaza ati Prime Niyongabo none nta bunyongezi by'umwihariko akora nk'abandi cange nta makosa yagirizwa ku buryo atobogozwa nk'abandi, ntawo kwemeza ko rero atoba asahura nk'abandi, ariko kandi ari mu bihanganye bivuga ari kijana nga mu Burundi. Hari bamwe bagaragaza neza yuko by'umwihariko ijambo afise mu Burundi by'umwihariko ari ijambo rikomakomeye cyane, ku buryo benshi banagaragaza neza yuko by'umwihariko na General Major Evariste Ndayishimiye aca aramwubaha canga se agaca aramutinya, nkuko byoma biragaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Uyu ngo yarakomeje kugenda yagirizwa ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye, yarakomeje kugenda aravugwa mu mabara menshi cyane agiye atandukanye, ariko nkuko bikomeje kugenda bigaragara ibintu byarakomeje kugenda birashira ibindi biraza, ariko General Prime Niyongabo arakomeza kugenda by'umwihariko araba by'umwihariko umugambi mukuru w'igisoda c'u Burundi. Bivugwa ko kandi ari n'umwe mu bategetsi bamaze igihe kirekire kuri uno mwanya, dore ko yawugiyeho by'umwihariko mu gihe mu myaka myinshi iheze. Bivuga ko ari umwe mu bagwizatunga benshi, ndetse bikaba bivuga ko by'umwihariko amavuriro menshi agiye atandukanye ndetse n'amabanki agiye atandukanye abasoda baca barahemberwamo yose ari ay'uyu musoda akomakomeye cyane nga mu Burundi. Bivuga ko rero by'umwihariko nibyo kugerageza by'umwihariko gutembagaza Evariste Ndayishimiye niyo yoba yabigizemo uruhare cyane, yuko ari umwe mu bavuga rikijyana mu Burundi. benshi baribaza impamvu by'umwihariko adaca by'umwihariko arabogozwa mu mabanga yiwe mu gihe by'umwihariko ku igenekerezo rya gatanu Kigarama 2024 wari umuyobozi mukuru w'igipolisi General Major de Police Budomo Frederic yarakuwe mu mabanga akaba yarasubiriwe na General de Brigade Niteretse Joseph inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguruza amateka nkuko byama biragaragara. Ihindurwa rya Budomo by'umwihariko mu mabanga arifatiye kuco twokwita
bita rero intambara canke se guterana inkokora hagati y'abategetsi ku mahera y'amarundi by'umwihariko arenga gato imiraridi 50 by'umwihariko z'amarundi. Aya mahera ava mu bapolisi mu mafaranga canke mu mafaranga bakatwa mu mishahara yabo. Mbega iyi ntambara izorangira amahoro? Icyo kibazo by'umwihariko kirahambaye. Inyishu iri by'umwihariko mu cyemezo cyo kuba barafashe icyemezo cyo kuba iyobogozwa agacara kugwa mu mabanga. Imbere yo kubandanya by'umwihariko reka mbanze nkumenyeshe cane nkwibutse ko by'umwihariko abapolisi bose b'igihugu bafise ishiramwe bahurikiyemwo ryitwa Kasoso by'umwihariko Caisse Sociale Etat de Solidarité. Iryo shirahamwe rikaba rifise Cobarte yitwa Associs PNB ijako amahera nk'uko amakuru yamara dushikira. Muri no shirahamwe by'umwihariko ryaratanguye kuva muri 2005 abapolisi bose bama bakatwa ku mishahara yabo amahera angana n'ibice 5% buri kwezi canke 5% by'umwihariko. Ayo mahera by'umwihariko akitirirwa ayo kuziganya ndetse no gushigikira hagati yabo. Imbere yuko rero dushika kure by'umwihariko ndeka ndabanze nkumenyeshe ko kuva iri shiramwe ribaho by'umwihariko abategetsi bose bagiye bararongora igipolisi bagumye banyuruza aya mahera. Aha twovuga akarorero k'amahera arenga miliyoni 700 by'umwihariko arenga higeze kunyuruzwa mu mwaka wa 2012 akuwe muri Cobate ya Associ PNB iri mwibanyi ya Bankobu nkuko biri mu mapuro rero dufise. Nkuko byama biragaragaye icyo gihe abanyuruje ayo mahera ntawigeze abakomakoma kandi barazwi. Icyo gihe kandi abapolisi ntibanafashwa by'umwihariko muri ayo mahera nk'igihe hari umupolisi yaba akeneye gufashwa abategetsi baca batoza amahera rero mu bandi bapolisi nk'uko byama biragaragara by'umwihariko icyo bita contestation kandi by'umwihariko hari amahera bakatwa buri kwezi. Ibyo by'umwihariko nk'uko byama bigaragara ni bimwe biri mwikete rero abarongoye abapolisi bandikiwe basabwa guhimiriza abo barongoye kugira batoze amahera ndetse iyo guterera by'umwihariko umupolisi yari yagize ikibazo cyo kugwaza umwana wiwe yategerezwa kuja kuvurirwa hanze y'u Burundi. Ibyo byose byagumye rero bitera imyidogo mu bapolisi kuko rero ayo mahera bategekwa by'umwihariko kuriha yari kuva kuri ryashirahamwe ryabo Kasoso nk'uko rero biri mu mategeko arigenga nk'uko biragaragara. Kuva abapolisi rero batanguye gutanga amahera mu ishirame ryabo Kasoso rero ayo mahera yaciye aja rero mu mabanki y'ubudandaji atandukanye nka Bankobu, BCB ndetse na BRB. Aho niho rero by'umwihariko abategetsi bari buguruje Cobates uno munsi. Ayo mahera ararenga gato imiliyoni 50 z'abarundi. Amategetsi mu gipolisi baciye bagira by'umwihariko iyo banke bloke ayo mahera by'umwihariko baca bumvikana n'ayo mabanki ukuntu by'umwihariko bazoyorungikira buri mwaka. Ayo mabanki by'umwihariko yaca yunguka ibice 8%. Iyo nyungu yose yagabogwaga n'abategetsi bakuru mu gipolisi Hauta Commandement de la Police. Tuvuze Hauta Commandement de Police tuba tuvuzemwe rero n'umushikiranganje nk'uko byama biragaragara. Icyo babaje cyane muri aya mabanki y'ubudandaji umupolisi agiye gusabayo ingurane bayimuha by'umwihariko ku nyungu iri hagati ya 15 na 20% kandi afise umutahe. Ibi rero by'umwihariko byaragumye biratera impari n'imyidogo mu gipolisi cane mu bapolisi bato bato. Mu mwaka wa 2021 igihe Gervais Ndirakobuca yararongoye ubushikiranganje bw'umutekano imbere yuko abo mushikiranganje wa mbere uwo munsi by'umwihariko niho havuka microfinance ya polisi yitwa microfinance de la Police Nationale. Iki gihe hari humvikanye by'umwihariko ko rero hobaho iyo micropolo kugira abapolisi boroherwe mu byo rero gusaba ingurane y'amahera ku nyungu ntoya. Tubanze twibukiranye ko rero igihe Gervais Ndirakobuca yari umushikiranganje umutekano by'umwihariko Martin Teretse nawe yari umunyamabanga ntayegayezwa
wiwe. Mu nyuma Gervais Ndirakobuca avuye kurongora ubushikiranganje bw'umutekano yagiye kuba umushikiranganje wa mbere. Martin Teretse niwe yaciye aba umushikiranganje w'umutekano ngaha mu Burundi mu gice by'umwariko cyagiye kirakurikira. By'umwariko hari bamwe bagiye baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko hakomeje kugenda harakogwa ubunyanga ndetse by'umwariko n'ibindi bice bigiye bitandukanye byagiye bigaragara mu busuma ndetse by'umwariko no kugerageza kunyuruza amahera y'abapolisi. Leta y'u Burundi by'umwariko irakomeje kugendera ko impinduka rero by'umwariko mu gipolisi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Martin Teretse aramaze ku mushikiranganje w'umutekano byabihangange mu gipolisi ntibyamwerekwa by'umwariko kuri ya mahera by'umwariko byagirisha Cobalt bloke mu mabanki y'ubudandaji ibihangange byagumye byigiza inyuma rero Martin Teretse ku nyungu yayo mahera kuko rero ataciye ku rugamba. Aha kubatabizi by'umwariko ibihangange mu gipolisi birasuzugura cyane Martin Teretse mu kumwita umusivile kuko rero ataciye mu kiroberi canga ngace aragwana. Ako kari agaciyemwo Martin Teretse kugira nawe rero yerekane ko rero akomeye yayaciye yiyegereza abapolisi abereka ukuntu rero amahera yabo ari adandazwa by'umwariko mu nyungu z'akagwi gato gato. Niho rero Martin yaca atangura gusaba ko rero ayo mahera yose imiliyaridi 50 ari mu mabanki y'ubudandazi avayo akajya muri Microporo kugira ngo abapolisi baze by'umwariko barayasaba ko ingurane ku nyungu ntoya. Martin Teretse by'umwariko yoroherwa by'umwariko na gato by'umwariko baramususuguye ku buryo bukomakomeye cyane. Muri izo ngufu yariko rero arakorera Martin Teretse yaciye yandikira by'umwariko yandikira ikete umuyobozi mukuru w'igipolisi Majoro Budomo nkuko byama biragaragara. Frederic Nicegera ciwe by'umwariko General Major da Police Christophe Manirambona batazira wa Kenya ko rero by'umwariko bonyarutsa gukura ayo mahera muri ayo mabanki kugira ngo aje rero muri iryo kete rya mbere by'umwariko Martin yajyanditse mu kwezi k'umunani 2023. Ibyo bihanganye by'umwariko ntibyigeze binamwishura. Martin by'umwariko ntiyarambiwe mu kwezi kwa gatatu 2024 yaciye asubira kuyandika bya bihanganye andikira bya bihanganye irindi kete rya kabiri rivuga kwa kundi nyine naho nyine iryo kete by'umwariko barigwije n'ubusa. Martin Teretse amaze kubona ko bitoroshe mu kwezi kwa gatandatu 2024 yaciye ategura inama kuri icyo kibazo. Inama yahuje ibyo bihangange byose bigize by'umwariko Hauta Commandement da Police. Muri iyo nama Martin Teretse yashikirije ijambo mu gashavu kenshi agira ati njewe sinzemera ko rero igipolisi gisambuka kubera ayo mahera. Sinzemera ko Microporo irinda kugara imiryango nzofata ntanga imihoho igipolisi by'umwariko gisambuke by'umwariko ntagihari. Ibyo bihanganye by'umwariko mu gusuzugura Martin byaciye bimubwira ko rero bigiye gutegura inama y'abaserukira abapolisi bato bato kugira nabo rero bagire ico babivuze ko impapuro za PV z'inama muzisanga nkuko by'umwariko mu makete agiye atandukanye nkuko byama biragaragara. Aya mahera rero yarakomeje kugenda arabagaterera nzamba byaje kugenda biratuma umuyo arongoye igipolisi cy'u Burundi aca arakugwa by'umwariko muri ayo mabanga nkuko byama biragaragara. Benshi barakomeje kugenda baragerageza by'umwariko kugaragaza ndetse no kwereka neza by'umwariko nkuko bikomeza kugenda bigaragara ndetse kugeza magingo ayangaya n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nga mu Burundi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko bariko barategwa by'umwariko ubwoba n'impinduka ziriko ziraba mu Burundi. Abandi bariko baribaza impamvu generali Prime Niyongabo we adaca by'umwariko arakugwa mu mabanga akomakomeye cyane arimo mu Burundi. Ni inkuru ndende zakomeje kugenda ziravugwa mu busuma bugiye butandukanye bwakomeje kugenda bugaragara ariko gushika none amakuru yamaragaragara nuko inzego zigiye zitandukanye zitariko zirakora neza mu Burundi zishobora guca by'umwariko zirakugwa cyangwa se zishobora guca by'umwariko zirava mu bice bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira mu mabanga zirimo.
dusoreze nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu nama aherutse gukora ndetse by'umwihariko ubwo yagezaga ijambo ku bandi bategetsi bakuru b'igihugu, by'umwihariko yaje kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko yerekana mu ijambo yashikiriza abanyagihugu ko igihugu cyo bakifashe. Yagaragaje uburyo umutekano uhagaze, yagaragaje ko bakataje mu iterambere no mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko avuga ko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba ingorabahizi ngaha mu Burundi ndetse by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga binini, ariko kandi cyane cyane ku butaka bwa Congo. Félix Tshisekedi yarashimiye ingabo zigiye zitandukanye zaraguye ku rugamba, ziganjemo izo muri Congo, iz'abazarendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'abanyamahanga baje kugarukana amahoro n'umutekano. Everest ndashimiye ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bari mu bashimiye mu kuba barungitse ingabo ku butaka bwa Congo. Tshisekedi yumvikanye arashinja u Rwanda gukomeza guhungabanya umutekano ku butaka bwa Congo, ndetse yongera gushimangira ko by'umwihariko ingabo ziwe zihanganye ku buryo bukomakomeye cyane n'imihari irimo nka M23, ndetse agaragaza ko igisubizo kirambye by'umwihariko kizaturuka by'umwihariko ku bigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru y'amara dushikira aho yavuze ko ingwano arizo zizaba igisubizo ca mbere kiza mu bikorwa bigendanye n'umutekano no kugarukana amahoro n'umutekano, nk'uko byama biragaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Ibi kandi ariko arabivuga mu gihe kwigerekerezo rya 15 mu Kigarama 2024 hateganyijwe inama ikomakomeye cyane izahuza Tshisekedi ndetse na Paul Kagame arongoye igihugu c'abanyi c'u Rwanda, i Rwanda mu gihugu ca Angola, barabira hamwe uko gahunda zo guhosha umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'impande zombi. Kugeza ubu rero by'umwihariko inkuru zikomeje kugenda ziravugwa, ziriko zirashimangira ndetse zinagaragaza neza yuko abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino bakomeje kugenda barakwena ndetse baraseka cyane Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu nyuma y'iko akomeje kugenda yisubiraho. Ndabashimiye, dusubira mu masaha ari imbere.